iyo ngingo ifashwe muri context imeze gute. Context no kuvuga ibihe bimeze gute. Ubambere no kuraba niveau y'ubukene abarundi baba bafise. Abarundi bari mu bihugu bikenye, ubundi bihugu bikenye nta ubideha duko turangene twinanata kandi uravya amahera amadolari kumwe gihumwe nari make ukaraba todo propriétaire abarundi bari nka 60% ni benshi. Haro n'indi indikateur abantu baranza kuramuka beni bayita mu gifaransa taux de possession d'automobile par ménage. N'abarundi bangahe bafise imodoka yabo uravya abarundi mu gihugu ngene bangana imodoka pibagira icurazukira ko nabi mu biharuro niho cyane. Hanyuma hariho ico bitaje geopolitique hari ubu mondial ishobora gutuma n'ibitoro bibura mu misiza ikazimba muramumva intambara zikozera bahariya. Hanyuma dufise impuze igitoro kira birashaka kutugora mu misiza ahubwo twosaba leta kwitangura bitegura uko byigeze kuba abisumbiye gato igihe hari ingwano mu kigo 1990 igihe Saddam Hussein yari ateye Kuwait yarateye ingorane mu bintu by'igitoro hari mu 1990. Ubunyi urabona iyo ntambara n'ibikindi twinti tuyifise ko tuyivuga ko ngako shazizi gikurikira twari muri mu gihe cyo kuransa ubutunzi umunwa wose n'icufungura abarundi babe mu bukene bagire bategeza kugira tugambi dutoto to kwiyangunga ico bita petite moyenne entreprise. Hanyuma ngacuraba ingene amabisi ari maki asanzwe akora yatwara abantu n'ubusaza bwayo benshi mirongo usanga ku mabisi kandi nawo tako nta mabisi leta ifise icifasha kugira ahantu amabisi adashika ahashike ku buryo kugendera mu mabisi bavuga bati amabisi agenda aratembera hose ashikana abantu hose n'uwo murongo uhave uko umurongo mabisi utwara umwanya mu vy'ubutunzi. Hanyuma ikindi Bujumbura n'umugwa mukuru w'ubutunzi ngo mukuru w'ubutunzi urabera n'ibikorwa byinshi by'ubutunzi abantu bakaba nabenshi niko bimeze n'ahandi. Umugwa mukuru w'ubutunzi n'ubutunzi nyene no gukora muvu musanga ari nyinshi